Nkuru nziza Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Muri irya minsi umwanditsi umwe yegereye Yezu aramubaza ati, ibwirizwa rya mbere mu mabwirizwa yose ni irihe? Yezu aramwishura ati, niri, tega amatwi Isirayeli, umukama Imana yacu niwe musa mukama. Urakunda rero umukama Imana yawe n'umushaha wawe wose, n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'amagara yawe yose. Irya kabiri niri, urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wowe nyene, nta rindi bwirizwa risumbayo. Wa mwanditsi amubwira ati, niko mukama, uvuze ukuri kwamye yuko Imana ari imwe nsa, kandi ko atayindi iriho atari yo yonyene. Kuyikunda n'umushaha wose, n'ubwenge bwose, n'amagara yose, gukunda umugenzi kandi nk'uko twikunda, birarengeye na kure imbagwa zose n'imperezwa zose. Yezu ngo yumve yishuranya uburyo amubwira ati, nturi kure y'ubwami bw'Imana. Ntawabaye acubahuka kugira icyo amubaza. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tugitangura iki gihe ceranda cikarema, twarumvise ijambo ry'akamo kadasanzwe Imana idutera iciye ku muhanuzi Yoeli, kagira iti, nimungarukeko n'umutima wanyu wose. N'uyu munsi iryo jambo riragarutse, turiko turacagatira, dusa n'abacagatiye iki gihe ceranda cikarema, aho twumvise umukama atuma umuhanuzi akagira ati, garuka ku mukama Imana yawe, ngo kuko waguye mu rudubi kubera ibicumuro vyawe. Ugire rero amajambo yo kumuzamba mukuri, uheze ugaruke ku mukama, umubwire uti, nkurako ivyaha vyanje, akira iciza. Aya majambo aratwumvisha ingene Imana nayo nyene yiteguriye kwakira umunyakabimbi. Ijambo ry'Imana rikagira ngo Imana ivumera amahoro, ngo amahoro yabagaruka kuri yo. Kugaruka ku mukama, twumvise ingene umukama wenyene atubwira ivyiza binyegeje muri vyo. Ngo Isirayeli, ngo iyo ibimenya ikaguma ku mukama, ikumva ijwi ry'umukama, ngo Imana yosesekaje ubuhigwe bagatangara. Mwumvise ingene Imana, umuhanuzi yabivuze mu majambo nshushanyo, akagira ati, ngo amashami yiwe azosagarara, buri nahazwa bwiwe bumere nk'ikigazi, nk'igiti c'ikigazi, akamotera kiwe nako kamere nk'akamotera k'iribani. Ngo bazogaruka kuruhukira mu gitutu ciwe, basubire kubiba ingano, bazoshurika nk'imizabibu, barangiranwe nk'imivinyu yo muri Libani. Si umutobe, abaporotage baca bashira ngo n'umutobe, n'umuvinyu wo muri Libani. Saho nagomba guhagarara mugabo, ngira ngo nuko na saa sitigeze akanyota gahaye kaziramo. Efurayimu we, ngo ibigirwamana natwe ntaco dupfana, ngo jeho meze nk'igiti c'isederi gitotahaye, akaba ari jewe ndamuha kwama ivyamwa vyinshi. Ukugaruka ku mukama birimwo umugisha mwinshi. Ubwa mbere umugisha wo kurondoka ivyiza vy'Imana muri twebwe, mbere umugisha n'abandi bamurako. Mwumvise ingene umukama agira ati, ngo bazogaruka kuruhukira mu gitutu ciwe. Ivyo bintu sinzi ko murafata akaryo ngo mubitangarire nko mu muntu ahindutse avuye kure mu bintu vyahakwa kumwica, kazubona aragendewe n'Imana, aragarutse, arasubiye kwiyegeranya, arasubiye kuba nk'umuntu muzima, arasubiye kwiyo gutuzi tukamufata,
akisiga utuvuta agafreshere kakaza, ukumva ko no mu mutima wiwe ahumeka neza, amajambo y'ububisha yaraheze, ubukozi bw'ikibi bwaramuhezemwo, impengamiro z'akaboregwe zaramuvuyemwo. John ari umuntu twigeze mu myaka yeze, n'umuntu twigeze kujana muri retraite, yagwanye muri izi ntambara z'abagwanyi, aza muri retraite aza nk'ukengurukira Imana. Mugabo kubera uko kuntu yabaye mu bintu bigoye, umuntu aba mw'ishamba hakanye, yaranywa itabi, yigeze kumbwira yuko byarashobora ugasanga ku munsi arakwa kumara amapaki 3 y'itabi. Aza ari umuntu asigaye ku mutwe nk'ubuhiri, kuko abantu banywa itabi cyane ntibaronka apeti, ntibaronka akayabagu. Nkabona ingene mu misi ya nyuma yamaze kubohoka iyo nyota y'itabi, abari tugishikana aramuravye agifungura, ukabona afungura utuntu nk'utw'inyoni. Ntihuje kugwa ngaha. Ariko turi muri retraite, murabona, sinzi ko mumaze kuja hariya muri retraite, hariya muri Foyer de Charité mu Rukeco, imbeho yaho bose tukababona bambaye amakoti, twese tukambara amakoti dukanyuma, ugasanga nta gakoti yambariye agashati bisanzwe. Wewe uzogwa ngaha n'umusonga. Ati Pati, wararaye mw'ishamba uri umugwanyi, iyi si imbeho akanaga fresher, ntakimeze nk'abandi bantu. Ariko hageze nko ku munsi wa 4, ku munsi wa 5 arabohoka. Iyo nyota yajarambye ati inyota yampeze mu itabi, ati inzoga ntazo numva shaka. Apeti kiragaruka, tukabona rero mu gusoza ya retraite yegeranye injya. Ibyo bintu bivuye hehe? Ati Pati, mundeke mfungure, haciye imyaka myinshi je nafungura. Akayabagu kagarutse. Mu nyuma arashobora amererwa neza, anungikira ifoto yaravyibushe, yarabaye igipata pufu kindi, bagani geza ngaho handi uzoava usanga ukorotse ku rundi rugero rubi. Umubonye ingene asa neza n'ingene yarasa ubwa mbere, ukavuga uti by'ukuri wewe warahuye n'Imana, waragarutse ku Mana, ko ku mutima wawe wose waragarutse. Mugabo kabona yuko si ibintu vyiyadukije gutyo, yarabinyotewe. Yarabinyotewe. Ndabona turiko turaduga haragira igihe aho haruguru ya Mubimbi imodoka iratoboka amapine, turasohoka twese, biranateba, tukarindira indi miduga y'iyo agence yadutwaye yo duhipine, tugasanga ntagifise. Turidoga, bamwe mu mitima baridoga. Mu nyuma ntiyatugete manje ati hajya naho mwidoga, hajya jewe retraite yari yatanguye, niho Yezu yaratanguye kunkiza. Ati kuko twavuye muri katedrale bidakunda ko numva ko mfise amahoro, nkumva ko hari juri guma rindurumbanya rimbwira riti tiryo tabi ngaho, ko yari yatekeye amataba azonwa muri retraite. Imodoka ikiratoboka ipine, haba hariho rero nigana ubwa nyuma n'iryo tabi, arita munsi y'umusozi. Tumanutse yambwiye ati nariteye hajya hepfo, sinzi ko atawaritoye. Burya retraite itangura mu mitima y'abagomba kuyizamwo bose. Hajya Imana irabona gose icyifuzo tuba dufise mu mutima wacu. Uyo muntu rero umubonye ugaheza ukagira uti vy'ukuri kubera inyota yagize y'Imana, Imana yaciye imukiza inyota yitabira imwica n'inzoga. Ubu ukabona ingene ubuzima bwiwe butotahaye bumeze neza, ukagira uti ntubona none Imana ikagomba kutubwira yuko mbere kugaruka kuri yo hari ibyiza byinshi isubiza ku murongo, igasubiza ku nzira y'ubuzima bwacu, atari kumenga yari yabitwaye, ahubwo ni usubira mu nzira yavyo. Kuko iyo umuntu azimiye atakaza inzira y'ubuhigwe, inzira y'ivyiza vy'Imana y'umusesekara, nta numwe Imana yaremeye gutakara. Ariko biradushikira
mugabo Imana ikaguma iturondera. Iki gihe cera ndacikarema ni igihe cyo kuzirikana ku majambo benayo. Uko kugaruka ushima yuko kwabaye neza, umuntu yuzura urukundo twumvise Yezu atuyagiye mu nkuru nziza, akumva ingene rutanguye nk'akabeya gatonya mu mutima w'uyu mwanditsi. Uyu mwanditsi aza kubaza Yezu, akamubaza agira ati ibwirizwa rya mbere mu yandi mabwirizwa yose ni irihe? Kandi koko bari bafise amabwirizwa menshi, bavuga arenga 600 n'ayandi, ku buryo bwo ko bica bicangana gose. Yezu araheza aramugirira nogira nini simplification, aramugarukana, aravyorosha, aramugarukana nogira ni ku kintu nyamukuru, ku mutima ugize amabwirizwa yose. Umutima ugize amabwirizwa yose. Uyu mutima ngira ngo twebwe twawushira imbere gose, narirya twagize tuti twashize Imana imbere, ku buryo n'amabwirizwa yose batora hariya mu nama nshingamateka, amabwirizwa tugira mu maorganisation, amabwirizwa tugira muri yose yo kwa mafisi uwo mutima, ko aserukamwo ugusonera Imana, ugukunda Imana no gukunda abo ayo mabwirizwa yerekeye. Hari abantu bahora batora amabwirizwa yo guponda abandi, muri uyo mwanya baba bari hejuru mu mwanya wo kuyatora, mugabo akazoza igihe ibintu bigahinduka, bagasubira mu mwanya w'uko ayo mabwirizwa bayatumberezako, bagasanga bo nyene bitoreye ibigaruka ku baponda. Cyo gituma ntiwigere wiyumvira yuko wotegurira uwundi ico kumuponda, kuko ejo hari igihe kigaruka cyo nyene kikaba ari cyo kiguponda wowe nyene wagiteguye. Nakajyo keza kugira ngo turabe natwe ingene mu buzima iyo bicanganye. No kuvuga ko uyu mwanditsi n'umuntu w'umuhinga w'amategeko, umenga vyacanganye muri we, aza gusaba Yezu ati mfasha gusubira kwegeranya, kumva ikiruta ibindi, kumva igice imbere y'ibindi, kumva igitwaye ibindi vyose. Mu buzima duca mu bintu vyinshi, duca mu bintu biturondira, ibintu bidusolicitana vyinshi, amapubicité ni menshi, mumwe akibaza ati ndiho kubera iki? Uyu munsi naramutse kubera iki? Shaka gushika kuki? Shaka kuzohereza hehe? Umuntu akagwana agaruka agira ati mu buzima bw'umuntu haba ibintu vyinshi, mugabo arakenera kugira aho yegeraniriza vyose, hatuma ivyo ariko arabamwo bindi vyose vy'amadetaye y'ubuzima bironka kanovera, bikaronka ubukomezi. No gukunda Imana, no gukunda umuvukanyi. Niko ntidushobora gukunda Imana kumbure nk'abamarayika, ariko Umukama akagira ati yama kumvamwo, akubonamwo uwo mwitwarariko, umwitwarariko kuguvyuka urondera guserura ingene ukunda Imana, n'ingene wihatira gukunda uwo wese Imana yateretse hafi y'ubuzima bwawe, hafi y'ubuzima bwawe. Hari ahandi naho hari undi Yezu azokwishura amubajije ati ngo none mugenzanje ninde? Yezu agacamucira wa mugani w'umunyasamariya w'ikigongwe, akamwereka umugenzi ari mu buzima busanzwe, pratique bwo ngaho hanze. Umugenzi si muri théorisation yo mu mutwe, si ibintu vy'ivyiyumviro ngo umugenzi no mudefinisa gutya, si definition ya n'ubuzima. Akamwereka umuntu mu buzima yaguye, mu bamugirira nabi, abaguma mu mwitwarariko gose w'ibintu by'amategeko, bikabananira kumva umuntu yaguye ahababaye, ariko akaza kuramigwa n'umuntu mbere w'umunyamahanga amwitwararitse kuko agize imbabazi. Mukama kerekana ati urukundo ahantu hambere rubonekera ni mu mbabazi zitabara uwundi, ni mu mbabazi zigirira impuhwe uwundi. Ico gihe umwanditsi amubaza ati ngo mugenzanje ninde? Yezu aje kumucira ujya mugani w'umunyasamariya w'ikigongwe, agaca ahindukiza ikibazo,
akakimubaza mu bundi buryo bw'ubwenge buhindukiye gatonya, akamubaza ati ngo mbega muri abo bantu babiri ngo ninde yabaye umugenzi w'uyo muntu yaguye mu bisuma? Kenshi wamusanga dufise icyo kibazo, mugabo tugifise de façon égoïste, mu bugunge bwo kwigungirako. Mugenzi wanje ninde? Urindire yuko uwundi ari we yigira umugenzi wawe. Mukungene Yesu yakimaje akamubaza ati ngo ninde yabaye umugenzi w'uyo muntu, ninde yigize umugenzi w'uyo muntu? Tugere Kristo. Iyo tugumye mu mwitwarariko gusa yuko ngo abandi batubera abagenzi, turaruha, tucika abantu vulnerable, kuko naho byanditse yuko abantu bose bazogukunda. Ariko iyo uhagurutse ukamenya ubwenge bwo kwigira umugenzi w'uwundi, kumwe ijambo ry'Imana rivuga yuko urukundo rufise inkomezi zirengeye n'urupfu. Urashobora kumukunda n'umwasi wawe ukazoteba ugasanga waramuhinduye umugenzi. Nico gituma kuri iri bwirizwa ryo gukunda Imana, nturondere gusa ko ari Imana ikwereka kwigukunda, erekana nawe kuyikunda, kuri umugenzi w'Imana, ko umwitwarariko wawe ari ukugerageza guhagarara mu gihagararo cy'ubugenzi kuri uyo wese Imana icisha ku nzira y'ubuzima bwawe. Gutyo uzoba uriko urafata intumbero y'ubwami bw'Imana. Mwumvise ingene Yezu mu gusozera yishuye uyu mwanditsi. Bwa mbere nuko kandi Yezu tumutangarira mu kungene Yezu nta maprejije afise. Ntafata umuntu ngo bamumubwiye uko ngo acafatira ngaho, canke ngo amuzuku ngo ni mu bantu ngo bameze gutya. Uyu yari mu mugwi abo bita les scribes, bafatanije n'abafarizayo, abanditsi, bari mu bantu muri iyo migwi yari yaranse kwakira Yezu, ikamizi mutega imitego, ikazimizi mugwanya. Mugabo nticabuza yuko udobotse akaza mu rukundo, aje kubaza Yezu, aje kurondera Yezu, Yezu amwakira neza. Mwibuke vya bintu vyacu bidutuma twugara inzira y'Imana kuri twebwe no ku bandi, kubera tugira tuti nuwahanaka, ava muri banaka, nuwo muri mugambwe munaka, ugaca wigizayo. Yezu nta maprejije nk'aya afise. Ico kintu sinzi ko murakimubonamo, akemera akaganira n'abantu bamugwanya kandi n'umutima utekanye. Kumbure n'iwanyu bose bagira bati ntiwigere uje kuraba hariya, ntiwigere utuzanira ubwo bwoko bubi wacu, nta bantu b'iwacu bubakana na bariya, nutazana umuhutu w'iwanyu ntuzane ngaha, nutazana umututsi w'iwanyu apana. Ivyo bintu biracariho, kandi ugasanga abamama n'abapapa bashitse mu isengero bakubita inkoro hasi, mugabo umuhungu we cyangwa umukobwa we yihenza akazana umuntu badasangiye ubwoko, umucanwa ukaka, umucanwa ukaka. Be niwe uzogubaka canke niwe azogubaka? Aha nitugiye muri bimwe vy'amoko, ivy'imigambwe, ivy'iki, Yezu akatwereka yuko urukundo rw'Imana rumena izo mbibe zose dushiraho, rumena izo mpome zose dushiraho, tukamenya kumviriza umutima w'Imana. Yezu aciye amwishura ubwa kabiri ati ngo nturi kure y'ubwami bw'Imana. Ntarinjira rwose mu bwami bw'Imana, mugabo ari hafi yabwo. Bivuga iki? Uyu muntu mu vyiyumviro by'incabwenge aravyumva neza, arabisiguye neza icari c'urukundo rurengeye amashikanwa yose, ariko ni ibintu bikiri mu mutwe. Ari hafi y'ubwami bw'Imana, azobushikamwo neza kuko abikuye mu mutwe akabishira mu mutima, bigacika ubuzima.
natwebwe ngaha nk'ubu ibyo tuko turumva turi hafi y'ubwami bw'Imana. Muraza murindiriye kwinjira ubwami bw'Imana, mwibaza ko ari ngaha mu isengero? Oya, ni mu gihe ibimukuye mu isengero bica biza bigacika ubuzima aho hanze, ubushitse mu bwami bw'Imana. C'est le concret. Si ibintu gusa by'ibisabisho bitumukanwa n'umuyaga, tse Maria, ariko wagera aho hanze wakivagunduwe nyakuranduka, wagumye hanze y'ubwami bw'Imana. Igihe bikiri mu mutwe, bikiri mu majambo y'ibisabisho, uri hafi y'ubwami bw'Imana. Ni wagenda ukabishira mu ngiro, ukitwararika, ukagira umwimenyezo bw'umubishira mu ngiro, uri kurinjira mu bwami bw'Imana. Ndabipfuriza yuko aho hanze nk'uko muhumva nka terrain yo kubaka ubwami bw'Imana, aha naho umuntu akaza kuhavoma umuco atwara hariya. Amen.